hariho ikintu kimwe rero muri ibwo gukingira itunga ry'igihugu. Nababwiye ko twari twagize igitero ku bijyanye n'ubutunzi baraduteye mu Burundi. Nimwiyumvire nk'abantu bahaye amadolari bagayatwara muga ntibigere bazana ivyo bagiye kugura. Nuvuga basahuye Uburundi. Mubahanure. Uwuzi ko yarose amadolari agiye kwemporota ikintu akizana. Ntitwirirwe turasitana turonderana kuko urumva barazwi ku mazina. Barazwi. Nibazane ivyo bagiye kurangura kugira ayo madolari yacu agibere kirumara igihugu cyacu. Hariho ubuswahili nabonyemwe naho nyene. Urazi ko hari habo bahaye amadolari bene yo ntibigere bayabona. Wewe bakaguha amadolari muri berube biranditswe biraboneka. Mugabo ntiwigere ubimenya ko bayaguhaye waja kuyarondera ayo madolari bakubwiye bati wa madolari twaguhaye ntaco wazanye. Jewe mwarampaye amadolari sawa ni munyereke rero muyampe. Muri banki agasanga kuri konte ntayariko. Mugabo akabona ko yaje. Twabazi yo banki ayo mahera yagiye. Ubu turi mwisakambura ryayo tumenye waciye ayarye. Ayazane. Urazi ukwagiriza ko baguha amadolari abatigeze guha dafite. Aho usanga guverineri mu Kayanza aramuhaye yo kugura ya ndege. Tugaca tubagiriza ko atarayizana naho kuba ayo madolari ntiyamenye ko bayamuhaye. Kayanza yaranize. Aho usanga nicyo ituma atarayizana. Hari abantu nk'ubu bagomba bavuga ngo none ya ndege ngo Kayanza yavuga ngo ko tarazana. Kumba usanga baramuhaye amadolari ntiyabimenya abandi bagabo bace barayatwara. Turamaze kuronka ayo maka. Nk'ivyo mu bisanzwe twebwe indongozi z'igihugu nitwe twari gufasha kurondera uwo muntu yayatwaye ninde no serema arahanwa kandi nagarukane ayo mahera ayo madolari. Murumva kumubwa buswahili none ubwo bukorwa n'abantu bato bato bukorwa n'indongozi. Nk'icyo ni ikintu twiboneye. Umuntu akambara iceyi baraguhaye amadolari ntiwemporose hari waje kunyitwarako. Ubu narumvise ugira kabiri nawe nyene ntabwira gushika mvuga nti jenge anje kwicarira muri yo banki ndabe ko ntavaho ndayatoye. Ako birabaje ibintu kugira bikogwe umukuru w'igihugu mpaka bari we yizira vraiment kubera muhamuzi fraude mwagize kugenda je nkicara kugira ikintu gikogwe vraiment. Bo ndababwire ubaho nzosubira kuja kwicara nzovayo nanje ndahakubuye nzovayo ndahakubuye nze ntere y'abandi bashasha nakamara maza service abwira bakore umukuru w'igihugu kurira kuza kicara kamarisa hari haho twaje na premier ministre twicaye amasaha n'amasaha biranka vraiment. Abantu hagenda baragayaga ngo nabantu ntibazi yuko bose nawe yeko ari ibikwarasha bose nibikwarasha. Tuzomukina ngo hari ibintu munzi rero burya imikino yanyu yose ndayizi ngo none ngo ntabivuze ngo ubu ntaciye aja kuyandi badosi ngo azogaruka haheza amezi 3 ntituzoba tuyariye ayo mezi 3 amezi 3 asubiye kuvyibuka ego turiko turabikora ati none ntahejeje azogaruka haheza amezi 3 nasubira kuvyibuka ego turiko turabikora nyene cubahiro ngo none ntibiheze. Nico gikino mu nkina nico ituma ubuncanza nzocanza nicare ivyo bikina mwahereye mu nkina. Ubu hari habo njambwira nti ndungikira bruyo basi ndungikira bruyo kuri kurabikora biramaramaje kubona kugira mukore umukuru w'igihugu arinda kuza. Nk'ubu nk'ivyo je navuze none ndinde kuja muri banki kwicara ntintegerezwa kubona umuntu yatwaye amahera y'uyu muntu kandi habo cabinyereka none harabuze mu ndongozi abajejwe ivyo bintu umuntu yari kuja gukora bagaca bagenda kumufasha. Nivyo ca bikunda twarahamara n'umushikiranganje wa mbere twari tuzi ngo turi bihanganje baca bemera bakore baratuberera amaso nk'umusiba. Mbe murazi cyari cyo kubura amaso nk'umusiba. Umusiba ugenda ntugira amaso ushitse ahantu ugasanga hari obstacle uca wisubirira inyuma we bakuburira amaso urumva ntibakora baraguhenda ngo bakoze mpaka aha kugira imanza zije mu ngiro nzoja kwicarayo
hariho abantu bari baratumaze barankira n'inzego z'igihugu kuhinjira ntuze umukuru w'igihugu abari wagenda nanje barafata nabi gabasha mugana araboroheye nanje nta kundi urazi umuntu ko kwankira ko winjira ahantu uri umukuru w'igihugu je mpora niyumvira none nk'uwo mudamu nicaye imbere yiwe ari umuntu w'umuplanto wo kuri reception nkicara imbere yiwe plus d'heure ntarengana nk'ubu yo duhuye cyane ko ariyumvira mu mutima iwe nta kantu yumva kamuzibura kubera kutamaramara byerekana ko conscience zero umuntu hatagira conscience ameze nk'umusazi kuko umusazi ni watigira amenya amakosa ariko arakora oyambwira umukuru w'igihugu kwicara imbere mu nyuma bamaze gutora bose akabatelefona baca baranyunguruza banjara muri secretary uwo mu secretary nicaye imbere isaha nta kintu yumvira erega burya hari igihe uvuga ngo ugira uhana abantu ugasanga uri kuhana abasazi kwa rojani hari n'umwe arigira yemera ko asara none umuntu atabona ikosa yakoze mwumva akomeye mu mutwe hanzo kwishinga ndiko ndavuga mugahandi ko ndavura ngahe ndiko ndavura avuga bati tuhewe tumaramare yemwe ibara ryaraguye bwabo dusabwa bimeze uko ryaraguye nk'ubu urumva nije nzogenda kuraba ninde yivye ayo mahera y'uwo muntu ko narumvise uwundi we bamutwaye meshi kuko baramutwaye ngirango muri yonu urarenga uwo wundi wo numvise iyumviye kuguha amahera we ntubimenye ko bayaguhaye kugira baronke ingene bayiba nkani jewe nzoja kuvyironderera ngo ndafise abanserukira kandi ababwire ko kintu citwa digitalization je ndazi yuko itavya inyana izovyara ishuri wemwe izovyarato ivyara inyana ivyara ishuri izovyarato izovyara ntituzi gusika izovuka ko kintu citwa digitalization je kandi ababwire je nagiye numva umuntu ambwira aterega Burundi ati babwira baye digitaliziyo baba bashaka ntibabeshe ngo hakenewe bije ati uraza amarogisiere yicaye ngaha mu ministeri ngenangana amarogisiere yicaye mu ministeri variye ni meshi banyegeje kubera banka digitalization ntaho yashana urampenze ngo nukuri ntimakarorero ngo none ngo abavuga ngo babo muri corridor de face de sécurité ngo hakenewe digitalization ati logiciel yakoze kuri DDR iri hehe ati mbwira ati logiciel abademobilize wararegistra n'ikarati gacisohoka n'amahera bakamuha hari uwo bahakabire ati none irya logiciel yacije amajahe aha duciye tuyishira muri record de face de sécurité aha byo nanirana tuyishize muri fonction publique byo nanirana mugaba cyabayinyegeza kuko baranka ko bija habona hajya fonction publique kugira muze mu digitalize ndazi ko arije nzokwiyizira ndabizi urazi ministre yampaye message ambwira ati barariraguye umukozi yahembwe 1 miliyari wisa mu mezi 5 kuri konti we 1 miliyari wisa million mu mezi 5 nuvuga ahembwa 360 millions par mois none abantu barya nkayo mahera bokwemera ko aba digitalize tuvugana ukuri bokwemera ayo urumva nayo tubonye je navuze umuntu ashobora kwiba mu gisoda ahantu twaba dutonze ku murongo ku idrapo akagira bari fictive akabishobora none hari umusoma wa konvyo arushu none hari akajagare aho muri fonction publique niho batokwiba bashobora kwiba no kubasoda n'abapolisi batoza umurongo gutya twama dutonda iminsi yose ni pero none hari umusoda atatagwa ipero ntuze ministre hari umupolisi atatagwa ipero mugabo aba bandi bakiyaraje akabasoda fictive ubwiye uwuhemba uti mbwira igitigiri c'abasoda dufise ugaca uvuga uti ugabura indya nawe uti mbwira igitigiri c'abasoda ugaburira ntibigira bahuza ibiharuro ntibigira bahuza eko nukuri ndiko ndababwira reka murakeneza ikoze ari murari mumenye ibibera mu yandi ma service gutyo mwicaye kwirigara muze murahanurana fonction publique ndazi kugira habe digitalization nzogenda nicareyo finance kugira habe digitalization nzogera nicareyo ndabizi reka ari hahonzi baboshe
urazi kugira tumenye igitigiri cy'aba prisonnier y'abantu bafunzwe urazi ko byakorewe muri presidence uravyibuka procureur general de la République aravyibuka kubera iki ubakura amata mu kanwa oyimvire avuga uti nkene yabapfunzwe umwe wese n'igihano ciwe n'imyaka mazeyo imyaka sigaje ico kintu kigoye kigantuzeho igihe twagiye rusasuma y'abarimu iyumvire kunyegeza abarimu vrema twasanze abarimu 406 binyegeje muri ministere de l'éducation hajya ingo mugenzanje ingo mugenzi wicarire nga ingo mugenzi wicarire nga ingo mugenzi wicarire nga heba kwigisha uzohembwe wicaye 406 nuko kusukuri hari kinyamaje ariko ndavuga kuko byose ndavyikurikiranira emwe nuwo ntavuga amenye ko ndabizi vyiyo kuko mwarananye nyene ico bitakunana urabona inka uyijanye ku rugomero naho usunika iguminana umvuze digitalization uvuze budget programme ntimushobora kuyemera ndabizi budget programme ntayo mwemera ndabizi mukamuzoyemera ku nkoni nzokwemera je ministere ya planification économique ndayishire muri présidence abandi bari bikanganyoni mubabona bagenda kurya mujya kora ngo muri ministere du plan naho kumbe ministere du plan jewe neva nzovyikorera noye harukundi igihugu ntigisiganirwa mugenda muri bikanganyoni budget programme kubera nabagunduye décembre révision budgétaire izoba abashinga bateka mumfashe gusa mwebwe mumpe basi bimirika muze mumpe bimirika kuko burya barashobora kuza kubakorompaga mwari mubizi yuko none bibaho muri komisiyo hajya bagenda gavuga gosha akiri miliyoni 10 yaraje kajya article kavemo ukora ibishoboka byose agaca agenda kurujya wundi yaraje kajya article kavemo hakajya kuko mahera tombananiraso bazobahenda kugira ngo nanje mugabo muzoca munsigurira umwanya ko yawubahaye uzokwisi perpoza ku yindi trimestre niya mwanya nanje nzokwemera ko akoresha amahera arabanza andemontrera ati ubu rero tezewe trimestre urabona ibi vyanditse nzobikora nibi nzobikora uzobikora ryari ibitakoze premier trimestre uzobikora ryari mbwira iminsi aca mbwira ati jewe ndemeye ubu dimanche na samedi nzokora ibaye iminsi ngahe tuyiharure turabe kwica ikorwa zoragikora kigakunda aho ni sawa ndazi bazobaheda hajya kuko tutabaye seriye ndababwire ntidushobora gushika 2040 ntidushobora iyi bije guhera mu kwindwi tumenye ko dutanguye urugendo tugenda muri 2040 umwe wese niyerekane ati jaya mahera azoshikana kuri iki kugira muze mu muhinyuze ega ijya ruwa doregrema nta kindi maze no kugira mwevariwe iri foko mwevariwa mukavuga wewe wamushikiranganje ntidushobora kuguhabije ugenda gupfisha ubusa ko tutabona wakoze iki ko ari watwemere ko ukora iki result iri he barigeze kumbwira ko jemaye bageze kuri 60% naho kumbe ntibarashikara kuri 10% tuzoverifya ubu ntavyo gufyina bihari nzokwemera mbe ministre diplo na bonne gouvernance urabona ni jewe inspection générale de l'État nayo ngira ndayikorere koga nabo nyene ntibafitine ngaha aba inspecteur ngaha muri ngaha inspection générale de l'État na inspection générale muri ministère dusanze ibyo twabonye atabibonye kwaheri tuje tubonye ibintu n'abatabibonye kwaheri kubereka atabibona ari hari ngo ndi inspecteur général muri ministère utari capable de voir les défauts ziri ngaha za gouvernance muri iyo ministère nta inspecteur urimo inspection générale de l'État itegerezwa gukora rero kandi bivuye inyuma aho turiko tugira iki dukingire itunga ry'igihugu turiteze imbere ico nabasaba rero mwese mwemere gukorera kuri programme kabisa magace mparamore yo ni hayi intumbero ndayishikako stade ubu sitwe twicereje vraiment mukabona y'amezi 8
amezi 8 azohera ro 30 juin mukabona tutazoba turakogwa ntimuze muvuge ngo ni defo yacu kubera FIFA niyo izozana umusezero ntushobora kwihenda ngo uze gukora umusezero ari wikoreye cha kibuga dushaka kibaye nabo batubwiye bati o plito ni muri Septembre mu kwicenda mugatwe ivyo twiyubakira komande yo gusakara niyo yatevye muganaho nyene bambwiye ko amakontenera 2 bamaze kuyaheza avuga aze yose hamwe azo amakontenera 6 abiri yamaze kuzura urumva ko yuzura tuzaturazana murumva ko ivyo bitaba bituvuyeko mugabo murabona aho ngeze jewe ndemeza yuko rotrantijwe kabisa tuzohagirira umunsi mukuru emwe veye kiritirere gizobera muri stade none ni football tuzatugiye ukinirayo tuzohasezeza ujya musezero wahahora tuhakore neza hanyuma tuhakorera umunsi mukuru tubone yuko intambwe tugeze ko tuyibone tuti ibisigaye ni kwa kuboko kutihamvya hose mugabo mbeda batera inkuru muri mwebwe nyene wese we bitera inkuru hariho uwinamu yavuga ngo mugaga basha kujya mugabararinda ngo gusambura stade kweri ega woye tubisambura bavuze bati mbe arasara hajya zoyubaka ntego cyane gusa none ubu ugenda urabesha ingene hasa genda urabe wari yarahakanye nico twababwira ntihagire umuntu avuga ko dukenye muravye ibintu biriko birakogwa ngaha mu Burundi mu mwanya mutoyi ni vyinshi cyane ntimwagire umuntu rero ibi bijanye na 2040 mugwe mu bifise mu mutwe umwe wese avuga ati muri gisaka ndongoye muri 2040 kizoba kimeze gutya ikindi kintu no basaba mumfashe kugwanya akarenganya mumfashe kugwanya akarenganya kabisa Nchemvuga ntinawe uritwenga none ni bande barenganya ko ndababwiye ngo mumfashe kugwanya akarenganya ni bande barenganya sitwebwe nyene muri isare sitwebwe nyene muri isare none ko abene gihugu bava ko barenganywa sitwebwe nyene muri isare bamusitanteri mwaje mbe burya abasitanteri niho bari none musitanteri nkuki atadenosa akarenganyo kabera mu ikomine yiwe kwatigera avuga ati je bariko bararenganya zarampa raporo hanyuma niho bica binyorohera musitanteri wo muvyeyi none w'ikomine kubera iki abana biwe barira arorera gutya ega arashobora kuvuga ati none je nduhangara urya muntu yabigize tanga raporo kuumuruta none kubwira bura matari uti ntabarabura amatari gaje ngaha ibintu vyayangaye mwanda babwire president wa tribunal de residence president wa grande stars president wa cour d'appel president wa cour supreme kai je ndababwiye nimuze mvuge ngo muri igenga ngo executive yabinjiriye jewe ndi umucamanza kizigenza muratega ministre ni yaza muzova ngo executive yatwinjiriye premier ministre ni yaza mugabo umukuru w'igihugu aje president wa tribunal de residence utegerezwa kumenya imanza zawe zose ziri mu ikomine zose izaciuza ngo dagonde utegerezwa kuzimenya uri residence mu ikomine yawe ukavuga uti urubanza naho gungurujwe uyu muntu asimba vunika nuko yase kwemera intahishize ushobore kubwira musitanteri uti musitante uwo muntu muhanure areke kwirwa araruhisha ubutungane asimba vunika igihe president wa tribunal de residence yabishoboye agahamagara musitanteri ati mpanuri rujya muntu areke kuruhisha ubutungane heraba ingena atsindwa yerego ubutungane n'urwego rw'igihugu mubimenye ubutungane n'urwego rw'igihugu rutegereza gutunganiriza abene gihugu TJI menye imanza zose zaciriwe mu ntara yawe umenye ko izagiye muri cour d'appel hamwe ushobora guhamagara president wa cour d'appel uti naho usimba uvunika ukabwira cour d'appel uti hariho umuntu yase gushaha intayishize mugatwakurikije amategeko nkuko bigenda ni sawa we muragwakira uruzi cour d'appel abwire cour supreme ati uyu muntu nahaje muri cour supreme asimba vunika no kuvuga umwe wese muri entité territoriale arongoye ategerezwa kubazwa ubutungane atari ivyo tuzosigara none ko cyari cyo ndabubazwa mu gihugu iyo turi muri conseil des droits de l'homme hariya muri Nations Unies
babaza kuri supreme cyangwa babaza jewe ntibabaza umukuru w'igihugu nanje rero bazonyicanisha umuntu basi tuvyumvikana reka ndababwire kandi ni byiza ko mugenda mubitahuye je narize ndaraba igituma mu bucamanza bigenda nabi ni mauvaise organisation twebwe yena barundi twarafuse ugwego rw'ubutungane mu Burundi turarufuta kopo aracabona Perezida wa Cour supreme je nabajije ni mbega burya mu gihugu n'indabazwa ubucamanza mu gihugu cy'u Burundi ngo umukuru w'igihugu abona abacamanza babivuzega ngo umukuru w'igihugu nibabazwa ubucamanza mu gihugu nca ndabaza ninde abazwa ibijanye n'amategeko mu gihugu inama nshinga amateka na nkenguza amateka ninde yibazwa aho baca baravuga ngo umukuru w'inama nshinga amateka umukuru w'inama nkenguza amateka ni sawa nimbega none y'abashinga amateka bahejeje gutora itegeko ibwirizwa umukuru w'inama nshinga amateka ararisinya araripromiriga batoya inama nshinga amateka rishobora gutora itegeko ngaca ndababwira nti ntaryo nsinya seconde lecture batego inama nshinga amateka ntishobora gutora itegeko nkanka kuri promiriga nkinumira gushikaho biheruko batego ninde mukuru w'inama nshinga amateka nariko bavuze ko ari jewe ndumukuru w'urwego rw'ubutungane n'urwego nshinga amateka rero nico ndarutwa tumvika none sivyo c'est automatique nukuvuga ubucamanza twategerezwa kubona ububazwa nk'ubumbaza nti ibi bintu abenegihugu bidogera nibiki nta wundi ni Perezida wa Cour supreme kuko niyo sentare ntahinyuzwa none mbwira ubwo butegetsi arabufise ndabereke babanje kwica urwego rw'ubutungane kugira ngo ubutungane tubugira igikoresho c'abantu duca tumugira umukuru wa sentare ntahinyuzwa twamugize nka kujya mubona umukuru w'urwego rwo kwivuna basi canye umukuru w'urwego rw'igipolisi baciye bashaka kubagira nkuko umukuru w'urwego rw'ubutungane umukuru wa sentare ntahinyuzwa bashaka kumugira kujya niwe yategerezwa kubazwa hajya jewe biba bishikira wewe byamuruhishije gushika ari we aza kuntabaza si abantu babaza gutabaza jewe baba niwe abanza none abarundi bakene none ikitari claire n'igiki genda musome mwibwirizwa shingiro nigo rujejwe gukurikirana ikurikizwa ry'amategeko mu gihugu cyose ndabeshe ibwirizwa shingiro ndavyemera tubanze rero tumuhe yuko ari we ari umukuru w'urwego rw'ubutungane nkuko umukuru w'inama nshinga amateka ari we mukuru w'urwego nshinga amateka nkenguza amateka niwe mukuru w'urwego nkenguza amateka mugabo byose biruhukira kwande kuri umwe aserukira igihugu umucamanza kizigenza umuntu uzeye kizigenza mu ntwaza ngabo ntirumva none genda musemwe ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu assure le fonctionnement régulier des institutions assure la continuité de l'état urumva mugabe izo nzego zitegerezwa kuronka ninde ubutungane rero ndababwiye ko araho bwapfiriye tubahe rero babone ico bari babibone nuvuga umukuru wa sentare ntahinyuzwa amenye ko abazwa umwana w'igihugu wese abaza tujye we ntacumaze imanza zarabaye nabi ntarakimwe watumariye tuviremwo akamenya ko ari wabibazwa mugabo genda murabe hari siege yaciye urubanza abaje bacabaza camubwira ngo wewe ubiraba kwiki ngo ararindira n'igwazi wawe uzogira ico uvuga umukuru wa TGI ategerezwa kumenya imanza zose ziri mu ntara wewe kurudapere utegerezwa kumenya anti tutwara ni wewe ubibazwa ubu rero je nibo tugira tutangure dusigarwe ndabiko bidakunda hadabwiye mu ntara mpamagara ingogaha ndabahamagara ubu nje gukontorora imanza gaha twicarana ndabaho vyakunaniriye akara ngurumva ngo nuje mu cabaza ni wowe chef
tubaza shefu kubereke tuza kubaza mutowe shefu ni hari atubwire ubucamanza gere bwo bagendiwe wa mukenyero ndababwiye basha nzosanga mwabihejeje nta kundi mugabo sishaka abahanwa byiza mwo kwihana byiza mwo kwihana sino ubu je ndabwije ukuri nshaka mu ntara nze ndonke uwo mbaza ubucamanza mu gihugu menye uwo mbaza gushika ubutungane bugororoke kandi bugororotse ndabwire nico kibazo dusigaranye muri iki gihugu nico conyene ntimuzere mu bapfane nitwe twabasambuye hanyuma rero kare bakoreshwa n'abakuru hama abakuru bavuze bati ubutungane burigenga bacavuga ngo ubu rero naje ndarose icibare aca yigenga no kuri mukuru we aca arigenga kuri we ngo ndatomboye abasitanteri tubahaye sesa miliyo baca bavuga ngo mwahora muyarya mwenyene natwe turashikiriwe barayariye gasha ngize ndavuga nti ko ari ivyo rero vyabananiye mu makomine kuva ubu tuyahaye amakoperative ngo rega ya mahera yacu mwarayadutwaye wawe none mu ikomine ntiyagumye yaronka ubu rero yagiye mu bene gihugu ngurumva ngo ayo mahera namwe yahaye amakoperative bazoyarya mweho ntimwahora muyarya reka nabo bayarye ni gwabo kindi kintu no basaba mufashe kugwanya akarenganya ko ndababwiye ngo mufashe kugwanya akarenganya ni bande barenganya sitwebwe nyene muri isare sitwebwe nyene muri isare none kwa bene gihugu bavuga ko barenganywa sitwebwe nyene muri isare abazitane niho bari none muzitane ni nkuki atadenosa akarenganyo kabera mu ikomine yiwe ko atigera avuga ati je bariko bararenganya zarampa raporo hanyuma niho bica binyorohera muzitane si wo muvyeyi none w'ikomine kubera ko abana biwe barira arorera gutya arashobora kuvuga ati none je ntuhangara urya muntu yabigize tanga raporo kuumuruta none kubwira buramatari uti ntabarabura amatarega je ngaha ibintu vyayangaye umukuru wa TGI ategerezwa kumenya imanza zose ziri mu ntara wewe kurudapere utegerezwa kumenya anti tutwara ni wewe bibazwa ubu rero je nibo tugira tutangure dusigarwe ndabiko bidakunda handabwiye mu ntara mpamagara ingogaha ndabahamagara ubu nje gukontorora imanza gaha twicarana ndabaho vyakunaniriye ubu je ndabwije ukuri nshaka mu ntara nze ndonke uwo mbaza ubucamanza mu gihugu menye uwo mbaza gushika ubutungane bugororoke kandi bugororotse ndabwire nico kibazo dusigaranye muri iki gihugu nico conyene igituma twagabanuye intara ni kubera iki twararavye dusanga iryo tunga ry'igihugu gira rizegegera bene gihugu duteza kuba dufise ikomine zifise ubushobozi intara zifise ubushobozi dushaka rero yuko ubutegetsi bw'igihugu mu ntara buzara ubutegetsi bufise ubutegetsi koko abene gihugu bubaha dushaka yuko rero uburamatari abafise ibishigikizo nabajejwe umutekano nabajejwe ubutungane nivyo bishigikizo vyiwe hamwe ata muntu numwe ashobora kwigira akagarama ruganda mu ntara urasanga umuntu avuga ati jewe n'amahera afise muri iyi ntara mugihe hari ubutegetsi bw'intara baramatara bakubwira ati uvuze ngo kandi ndakwereke ko ubutegetsi bw'intara buriho nico gituma rero hagitwagabanuye intara kugira ngo buramatara z'abafise abahinga babikwiye kandi bafise ico bakora tuvuze iyi budget programme kuko ubushikiranganje bwose baravuga buti muri intara nzokorera iki muri intara nzokorera none ni ubushikiranganje azoja kubikora hazoba hariyo uwitwa ministre nawe aserukira uwo mushikiranganje ashira mu ngiro yo politiki amahera ayabona burya nico dushaka decentralisation fiscale decentralisation y'amasoko nk'ubu je nivugira nti iregio yose abazoyiha ivyo kurya baba abo muri iyo regio nyene